Mana mushobora vyose, wewe watumye dukoranira muri iki kibanza ciza, nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, nyakubahwa Cege, nyakubahwa mushikiranganje wa mbere wa leta yunze ubumwe bwa Tanzania, nyakubahwa murongoye sentare ntahinyuzwa, nyakubahwa murongoye sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro, ba nyakubahwa muri mu biro vy'inama nshingamateka na nkenguzamateka, ba nyakubahwa bashinga amateka namwe bakenguza amateka, duhereye kuri nyeniteka umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi, bubahwa abashikiranganji, bubahwa ndongozi nkuru mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu, bubahwa abashitsi beza mwaje kudushikira muva mu bihugu bitandukanye, bubahwa murongoye amashirahamwe y'iterambere, bubahwa mwese mu cubahiro Imana yabahaye, bene gihugu mwasidukanye niyonka kugira mwirabire uno mugambi mwiza, nitugira amahoro, tugire ubumwe n'iterambere mu gihugu no mu karere kacu. Ndi niteka n'akanyamuneza ntangere mu gushikiriza rino jambo muri bino birori vyo gutanguza ku mugaragaro ibikorwa vyo kubaka ibarabara ry'indarayi Uvinza Musongati. Iki gikorwa cadukoranije si igikorwa gisanzwe, uko ari ikimenyetso c'imbona kazoza y'ibihugu biriko biratera imbere, biriko birashira imitahe muri kazoza mu gukomeza iterambere mu gihugu no hanze y'igihugu, dushize imbere ivyo abene gihugu bakeneye. Duhiriwe duhishije kuko uyu mugambi mwiza hano iwacu uje nk'inyishu ikomeye y'ivyoshoboye kutubera intambamyi mu mbona kazoza y'igihugu cacu c'u Burundi, bwishira bukizana mu vy'ubutunzi, bihuriranye kandi na politike y'igihugu irongowe na nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, atako atagize atuja imbere kugira dushike kuri uno munsi. Mumfashe kandi bubahwa mwese mu vyubahiro vyanyu tumukurire ubwatsi. Ndanezerejwe no kubona turi muri kino kibanza hano muri Musongati, ikibanza gisanzwe kuko gifise ikibanza kidasanzwe kuko gifise ubutunzi bwinshi bw'ubutare bwa nikel, ubutare nkenegwa cane cane mu mahinguriro, kuko buhingurwamwo ivyuma bitagwa ingesi, bugakoreshwa mu guhingura amabateri y'imodoka zikoreshwa n'umuyagankuba no mu vyuma bitandukanye bakoresha ku ndege. Birahimbaye kandi ni niteka kubona bino birori vyo gutanguza ibarabara ry'indarayi rizoca muri kino kibanza bibereye hano nyene. Indarayi izofasha mu gutwara ubwo butare, ikaba ije nk'inyishu y'ingorane zahora zishika mu kunguruza abantu n'ibidandazwa biremereye.
twonavuga mbere ko ubwo butare buzofasha mu iyubakwa ry'iyi ndarayi. Tukaba twizera neza ko uwo mugambi dusangiye n'ibihugu bivukanye vyacu uzoshika ku ntumbero atangorane. Iri barabara ry'indarayi ni intambwe idasanzwe kugira dushike muri ya mbona kazoza yacu y'Uburundi bwishira bukizana mu 2040, Uburundi buteye imbere mu 2060, rikaba rizofasha muri vyinshi. Aha tukaba twovuga nko mu gukomeza imigenderanire myiza y'abene gihugu bacu, ihanahana ry'ibidandazwa, igabanuka ry'ibiciro, haboneke akazi ku bantu benshi, ifashe abarimyi, ifashe ivyo guhingura no gushora umwimbu wabo vyoroshe. Amahinguriro yinjiza ibikoresho vyoroshe kandi bitagoranye, urwaruka rwacu rutera imbere, rurahure ubwenge n'ibindi n'ibindi. Kuva mu mwaka w'2005 igihugu cacu catanguye urugendo rw'ihinduka rikomeye kandi ryimbitse mu gihugu cacu. Twarabonye ko ibikorwa shingiro vyo gutwara abantu n'ibintu atari ukunguruza abantu gusa, ahubwo ari n'inkingi zikomeye zituma igihugu kija mwirushanya mu vy'iterambere no mu vy'ubuzi, kandi kikagira ubumwe no kunywana kw'abakibamwo be n'ababa mu bihugu bibanyi. Uyu mugambi rero uje gutanga inyishu n'imihigo imwe imwe mu bijanye no gutwara abantu n'ibintu, nayo ikaba ari nkiyi. Ubwa mbere, amabarabara yacu naho akomeye tuyacishamwo ibidandazwa biremereye cane, bigatuma yononekara bidatevye, bikanatwara amafaranga menshi yo kuyasubirizamo. Iri barabara rero ry'indarayi rigiye kubakwa ni bimwe mu buryo bwo kuremurura imizigo ayo mabarabara yaragize imyaka myinshi aremerewe. Ikindi, ubudandaji bwacu haba ubwo hagati mu gihugu canke ubwo ku rwego mpuzamakungu burakeneye uburyo bwihuta bwo kwiyunguruza, bwizewe kandi butazimvye. Iri barabara rigiye kubakwa ni inyishu ikwiye kandi itunganye ku bijanye n'ico kibazo. Kubw'uyu mugambi n'ivyiza biwuherekeje, ku nk'urwego nshingwabikorwa rwa leta turiyemeje kugira uruhara rugaragara mu budandaji bwo mu karere no ku isi yose. Ivyo navyo kugira tubishikeko ni ugukora ibikorwa bishobora guhiganishwa mu makungu, ni ukuvuga ibijanye n'ivyo ibihe isi igezemo. Ni gutyo tuzoshobora gushira mu ngiro imigambi y'iterambere yo mu 2063 ubumwe bwa Afrika hamwe na ZERECAF vyagize umuhigo. Ivyo vyose ntitwobishikako mu gihe tutoba dufise amabarabara y'indarayi adufasha uruja n'uruza mu gihugu hagati be no mu vyo mu karere turimo. Ari naco gituma tuvuga ko iyi ndarayi ije nk'imoteri shasha tugiye kwinjiza mu mashine y'iterambere. Enye n'icubahiro mukuru w'igihugu, bubahwa mwese, batumire bahire. Iri barabara ry'indarayi rizotuzanira akarusho mu bintu bitandukanye. Dufatiye nko mu vy'ubutunzi,
ibiharuro by'urufatiro birerekana neza ko tugiye kogorora. Nk'akarorero, dufashe ikiringo cyo guhera muri nzero gushika muri ruhesho no mwaka turimwo, ibicuruzwa vyaciye ku kivugo ca Dar es Salaam bingana n'itoni 43 n'ijana na 47 ku kwezi. Ibicuruzwa bivuye i Dar es Salaam bikaza iwacu biciye mu ibarabara ry'ivu, tubicishije mu ibarabara ry'indarayi, dusanga twunguka amadolari 70 ku itoni imwe. Ugize ibiharuro bisanzwe uca ubona ko ku kwezi twunguka amadolari miliyoni 300 birenga. Wabigwiza ku mwaka ugasanga twungutse amadolari ashika miliyoni 36. Mu myaka 10 zikaba miliyoni 362 zirenga. Abahinga babiharuye neza basanga amahera azokoreshwa kubakwa muri indarayi izoba yamaze kuyisubiza mu myaka mike, bisigura ko guhera ico gihe hazoba hasigaye kunguka gusa. Aha mwotahura ko twafashe gusa ibicuruzwa, tutavuze uruja n'uruza rw'abantu, ingenzi canke amatagisi tuzotoza ku bicuruzwa bizojabuka mu bihugu duhanahana imbibe nka Kongo n'u Rwanda. Igihugu kandi kizohungukira ku bijanye n'imibano, kuko inyuti ziba kure na kure zizoshobora kuramukanya vyoroshe. Tuzokunguka kandi tuzokingira ibidukikije, kuko ibarabara ry'indarayi rizotuma hagabanuka ivyuka vyonona ikirere biva mu mamoteri y'amamodokari, eka n'ibindi vyinshi tutoshobora kudondagura ngo duheze. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, bubahwa mwese, batumire bahire, twashaka gusozera rino jambo dusubira gukenguruka cane indongozi yacu itazimiza, yo yama imurikira abarundi kugira batera imbere mu bisata vyose. Ahacu nk'urwego nshingwabikorwa rwa leta y'u Burundi, tukaba twiyemeje ko tuzokora ibishoboka vyose kugira uwo mugambi w'iteka ushike ku musozo atangorane, maze Uburundi bikande amabavu, bihanagure akuya, batambe batarike, bigina indarayi yabashwayemo. Murakoze, Imana ibahezagire.